nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mu cyubahiro cyanyu ngo muze mudushigikire mu gushikiriza ubushimwe abakenyezi b'imboneza bagiye baraba abambere bashobora gushika ku ntambwe zishimishije mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu cyacu. Nawe n'umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu. Uwa kabiri tugomba gushimira n'umukenyezi yitwa Nsekera Lydia, umukenyezi yabaye rurangiranwa mu kwinjira mu gisata cari cariharijwe n'abagabo gusa kuva kera. Yabaye umukenyezi wa mbere yinjiye muri komite nshingwabikorwa y'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Abikora neza cyane gushikaho bamugomwa ku rwego rw'igihugu, akaba atwara urwego rw'inkino mu Burundi. Lydia Nsekera. Uwa gatatu dushimira ni commissaire général de police Ngendanganya Generose, n'umukenyezi w'umupolisi afise ipete rinini mu gihugu. Yarwaniye demokarasi mu bihe bitari byoroshe, yaratwaye igisata kijejwe imico no gukingira agateka k'abana. Yakoze byinshi nta no bidondagura ngo abishobore. Uwa kane dushimira n'umukenyezi yitwa Niyokindi Marie Ange, akaba ari ntwazangabo y'umukenyezi amaze imyaka 25 ari mu gisirikare cy'u Burundi. Ni para ashoboye gukoroka mu ndege, umukenyezi wa mbere yagiye mu basirikare bagiye kugaruka amahoro muri Somalia. Kamuhashaze mu magashirako. Sa? Hanyuma akaba ashoboye kuronka certificat n'akabahasha ko kugira ngo uno munsi aze kuhimbaza neza. Uwa gatanu dushimira ni honorable Liberate Nicayenzi, ni umukenyezi w'umutwakazi yashoboye kwiga bitoroshe aba imboneza koko, kuko twese twagiye tumwigirako, akaba yararanguye n'amabanga atari make mu gihugu cyacu. Honorable Nicayenzi nawe nyene araronka certificat n'akabahasha. Uwa gatandatu dushimira n'umwigeme Nahimana Sada, umwigeme rurangiranwa mu rukino rwa tennis, amaze gutera iteka Uburundi mu nkino zitandukanye, no akaba atahana n'imidari. Akaba ari wa mbere ku rwego rwa Afrika, n'ubu akaba ari mu nkino hanze mu bihugu ava mu bihugu aja mu bindi
muri kino gihe ntari mu gihugu cyacu ariko arakina hanze. Uwindwi dushimira ni Kamaliza Mireille, ni umurundikazi w'incabwenge aheruka gutora ubuhinga bunyaruka bwo gupima indwara y'igituntu. nawe nyene ntari hafi umuvyeyi wiwe aca mutorera certificat yiwe n'akabahasha. Uw'umunani dushimira ni Nzisabira Space, ni umukenyezi agendana ubumuga akaba arongoye ishirahamwe turwanye gusega, yamye akora udukorwa dutuma yisununura mu vy'ubutunzi, akaba ariko arafasha abandi bagendana ubumuga 25 mu kubakura mw'ibarabara no kubigisha umwuga wo gushona kugira bareke kuzera inze. nawe nyene turamuha certificat hamwe n'akabahasha. Uwundi dushimira ni umukenyezi yitwa Nifasha Beatrice, ni umwigisha kuri lycée communale Bukemba kuva mu mwaka w'1994. yafashije cyane abigeme mu kubigisha gukunda ishure no kurigumamwo gushika baronse impamyabushobozi. yashoboye kwigisha abigeme ku mutumba kugira ngo baje mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana kugira ngo bashobore guteza imbere imiryango yabo. Uwundi dushimira ni Ikorineza Santiana, ni umunyeshure yahora yiga kuri lycée d'excellence Ngagara, ahejeje igisata c'ubuhinga buri muri biologie, chimie et sciences de la terre. Ku kibazo giha uburenganzira abahejeje amashure yisumbuye kwinjira muri kaminuza, yabaye wa mbere mu Burundi bwose muri ico gisata, akaba afise amanota angana na 87 n'ibice 64 kw'ijana. Uwundi dushimira yitwa Ishimwe Ani Kedia, ni umwigeme w'umuhinga akora utugenegene, abikora afatikanya no kwiga amashure ya kaminuza yigenga i Gitega mu gisata ca hautes études commerciales, akaba ariko yiga comptabilité, contrôle et audit. abikora kugira ngo ashobore kwigurira agasabuni canke ikindi kintu cankenerwa gishobora kumufasha mu kubandanya ishure. Uwundi dushimira ni Ndagijimana Frida, ni umukuru w'umutumba wa Gashasha muri zone Kigwena, yahoze arongoye iyo zone nyene. yarashinze amashirahamwe y'abakenyezi yo kuziganya no kuguranana ku mitumba 23. yarafashije kwandika ingo 340 zari zubatse bidaciye mu mategeko. aragwanya urudandazwa rwa kanyanga ku bakenyezi barenga 300, hanyuma abahamagarira kudandaza indagara, umuceri n'ibindi. Uwundi dushimira ni Dushime Ange Krista, ni umunyeshure yahora yiga kuri lycée du Saint-Esprit,
ahejeje mu gisata c'ubuhinga math physique et technologie akaba yabaye wa mbere mu kibazo giha uburenganzira abana bahejeje amashuri yisumbuye kugira bandanye kaminuza akaba afise amanota angana na 85 n'ibice 87 kwijana. Undi dushimira ni Manirambona Konsili akora mu kigo c'iterambere ry'ingo n'imibano muri komine Kabarore. Afise ubukerebutsi budasanzwe naho mubona akiri muto ariko aritanga muri komine baramushingira intahe yuko by'ukuri afasha mu ngo muri iyo komine. Uwundi dushimira ni umukenyezi Nizigiyimana Virginie arongoye ishirahamwe Foi en Action rikorera mu Gihosha. Amaze gushinga amashirahamwe menshi muri iyi myaka 3 kandi n'ubu arabandanya. Ubu akaba afise ku mashirahamwe agera 222. Uwundi dushimira ni Nintunze Dafrose yize gusoma no kwandika abifashijemwo na CDFC Bujumbura. Acafata ya mbere mu kuja mu mashirahamwe arateba aba imboneza mu kibano no kuba umuhuzabikorwa muri Nawe Nuze. Eka amaze kurangura ibitari bike harimo no gushengeza abakoze amabi afatiye ku gitsina kandi akabikora mu butungane ntangere. Undi dushimira n'uwitwa Hakizimana Louis n'umugabo akora umwuga wo gushona. Ubu rero aritanga bimwe biboneka kugira ngo abakenyezi bashaze. Abakenyezi bari hano ndazi ko babizi avyifatamwe neza cyane afuma arara adasinziriye kugira ngo tubegwe. Uwundi dushimira ni Sindayihebura Roza n'umukenyezi w'umupfakazi w'imyaka 57 yashoboye kwitunganya neza ararima ku buhinga bwa kijambere akorora. Yarigishije abandi ingene abigenza baca bamufatira ko akarorero. Ubu rero mu kibano bikaba byifashe neza kuko yagiye imbere abandi nabo barakurikira. Ngira ngo ntiyashoboye kuboneka mugabo Honorable Liberata Nishayenzi yashoboye kuboneka. Nyene icubahiro yo dutera iteka akamuha ko gashimwe. Nuko rero nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu abo twiyumviriye gushimira muri kano kanya nabo, ariko turazi yuko hariho n'abandi benshi bakora ibimeze neza nabo tukazobandanya tubashimira. Tukaba dukeje rero mwebwe mwese mwarosa gashimwe. Murakoze cyane.